Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misoze tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubagaza ko amakuru biko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike agati yakaze na muntu ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu. Ndabaye kazi rero mu mudukurikirana muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu zigize igihugu mu ndinganizo nshasha abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi abadukurikirana bari mu bihugu bibanyi vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati uruyari inyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Ngiye abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ivyo bavuga bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake rero abanyagihugu bamenye inyinyurana riba riri hagati y'abategetsi na cyane abo bita ibihangange muri CNDD-FDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ngaha tubasangize nta y'ivyo twagiye turabona nk'uko ari benshi bagiye barasaba bene izi ntahe. Reka dutangurire mu myaka ya kera. Hari nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011 President Nkurunziza yaraherutse kurungika mu nama nkenguza amateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abari we yemezwa nk'umushikiriza amanza mukuru wa Republika ni ukuvuga Procureur General de la République. Twari tumenyereye ko President Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguza amateka aca yemezwa ubwo nyene wame ngo nta kibazo kirimwo. Sivyo gusa kandi twari tumenyereye kuko twari tunamenyereye ko kandi abantu CNDD-FDD gena kuba muri ico kibanza babari bikoresho vyo kwemeza amaremento yateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndaye. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yaragiye kugenwa. Niho rero umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yasaba umwe mu bagize societe civile ko bobonana. Bari basanzwe barigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Ndetse yarazwi ko kandi akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro wiwe turagugarukirije hano kugira ngo ntamenyekane. Kuvuga nyuma mu mabanga bari bigere basubira kuvugana. Ico gihe aramamagara ku telefone aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakora ku biro vy'urunani Kosome kwibarabara ryitiriwe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashitse nk'isaha 6 n'igice abo dukorana bagiye mu karuhuko. Ico gihe yaje ari wenyene atamupolisi cyangwa umushoferi bazananye kumbure ntiyashaka ko ari n'uwumenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanya igihe twaherukana bimwe vy'abarundi nyene iyo bahuye. Yatevye niho yambwira ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu mukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikiriza amanza mukuru wa Republika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cyane, ni umuntu azwi mu bintu bibi niwe yagirije President Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya kagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugira ico mukozi, mumwiyamirize kare inama nkenguza amateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naramubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwe kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi nta nyishito mu ico gihe yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzanje barongo yandi mashiramwe kugira ngo twumve cyo twabikorako ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubaka kumugwanya. Izina jiwe kandi naryo narifise mu madosiye menshi agiye ateye ubwoba. Pacifique utagiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'ubwo rwose. Gaudence injyo sinari ndamuzi na gatoya. Nibwiye nti ivyo byose uyu muntu ariko agwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi ategezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Ni tweho turamenyereye ko Procureur General de la République aza kutugwanya ngo nimba rero azoca agwanya nabo bandi najeho. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza atanze izina mu nama nkenguza amateka gaca andungikira umuntu wiwe ngo ansabe kumugwanya. Sinigeze nibaza ko mu bihangange hejuru habera izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo ho narumvise ivyamuvuzwe ko vyasa na bimwe nari nabwiwe. Ntivyatevye inama nkenguza amateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Byari bigoye rwose kubitahura. Ingene inama nkenguza amateka yasigaye yiganzwe na CNDD-FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye kandi harungikwa izina rya Valentin Bagurikunda we aremezwa.
muti none muri rya nyinyurana byo byagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Nabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Girijambo yarasigiwe ko muri ico gihe President Nkurunziza yashaka gushiraho umushikiriza manza mukuru wa Republika arinda akamufatira General Adolphe Nshimiyimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Nkurunziza rero ngo yakinyuriye rwo kwikura ko ivyo bihangange bibiri vya bihangange navyo bikina urugero rwo guhenda abantu batari bake kugira ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko wa muhanuza adasanzwe wa Nkurunziza yakura General Adolphe Nshimiyimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntayo ikerekana kandi imigenderanire ya Reverend Ndikuyo n'akagwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Nabindika iri mu Gifaransa ariko reka dusubire tuyibahereze mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ivyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Ayo maraporo yagoma asonga agatoke Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni na Gervase Nderakobuca nk'abari kwisonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, President Nkurunziza yarahavuye yarifatiye ingingo yo kubikora ko mu mpisho acategura kubogoza Adolphe Nshimiyimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNL. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose ngo niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu vy'ugusenga Alexis bareke bavuga amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe bareke bavuge yabibonyemwo nyabuna akajyo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimiyimana batacana ubaka kubera ukuntu bareke bavuge yagoma yivanga mu vy'amasoko ya leta. Bareke bavuge niko kwibira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe avyumvise ishavuriraniga kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye, ararahira arengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushinga amateka Mohamed Rukara amaze kumva ivyo Adolphe Nshimiyimana yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu cyose ca Sudani, vyamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo rero Nkurunziza aciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimiyimana. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Adolphe Nshimiyimana mu mayera akomeye cyane. Ari niho yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikiriza manza mukuru wa Republika mu gihe Gaudence we yarazwi nk'umukozi w'ubutungane adatami ku ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Mu ntumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo vyaramushimishije cyane kubona yizegwa agakorana igikorwa cibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatevye gushikira vya bihanganga Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni na Gervase Nderakobuca bacatangura kwihereranya intwaza ngabo zaho zigwana muri FTD bazibwira kiganwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse w'umushikiranganje Ansire Ntakaburimvo gupfunga intwaza ngabo zose zahuze muri CNDD FTD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ivyarika bikora umukuru w'igihugu atabizi. Reverend Ndikuriyo yaciye rero arungikwa gusigurira abakenguza amateka uwo mugambi mubi kugira ngo abakenguza amateka baturuka muri CNDD FTD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimiyimana na General Bunyoni barasavye umubonano umukuru w'igihugu nawe arabubaha abakirira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe abishura ko umugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane ntawe yarazi aca nabemerera ko agiye kuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri gitugutu umwaka wa 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimbi w'Ibujumbura. Ayatumwiramwo abafisi pete rya generali bose vya bihangange bibiri Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni bo baca barabuza abahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alexis bareke bavuge yari yasubiye gucudikana Adolphe Nshimiyimana yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mike Petero Nkurunziza yaciye abakira mu ngoro y'Igitega bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko atanga ingihambaye nimwe yosubira gufatwa ivyo bihangange bitayizi, ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo akurikirane ingingo zose. Ni gutyo rero Bunyoni yagenywe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu vyose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD FDD vyari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose abasavye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boje kubonana na vya bihangange bibiri.
kubera kubura uko bagira abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FTD ngo babafashe guhindura ivyo bintu. Ako nakamo kakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FTD nabo nyene ishavu ryaraniga baravye akagagazo ka vya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka w'ibihumbi 2014 ivy'ikiringo cya gatatu ca nkuru nziza nivyo bivugwa mu gihugu cyose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kugwana n'abatemera ikiringo cya gatatu kandi ko batarota bemera ko nkuru nziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakagwi kiwe. Mushamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gato ikiringo cya gatatu nkuru nziza zobanza kwerekana ko vy'ukuri ashoboye kwihagarara ko kugira ngo icahinduye mu kugeneye igihugu gitwawe na cyane mu kwikura ko kakagwi ka Adolphe na Nshimiyimana na Arengiyome Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu vyakomeye ari uko yumviye amajambo nkayo nyene mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD FTD bavugana ku bijanye n'ikiringo cya gatatu badashimika rwose ku vy'amategeko avuga ahubwo baraba ingene bo kwikura kama byategekwa ku bategetsi bose ba CNDD FTD mu gihe yagiye arakogwa n'akabwi gato cyane ka vya bihangange twamaze kuvuga hano. Kugenekerezo ya 20 Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014 ni imbere abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipete rya generali zahoze muri CNDD FTD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimiyimana na General Bunyoni igopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cyane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze kakagwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba. Ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu rikarangiza kandi rivuga ko icihutirwa ari ugukura mu mabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere General Adolphe Nshimiyimana mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketsa carondera icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ngozi aho umukuru w'igihugu yarari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipete rya generali zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Vrema canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Habarurema batazira Kikongo, Audace Nduwumunsi batazira Goliati, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndokubwayo batazira na Nkubade, Varisito Ndayishimiye batazira Neva, Miburu Emmanuel batazira Komateri, Tasiye Nivyinyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibiya, Etienne Ntakarutimana batazira Steve ndetse na Guillaume Nabindika. Irikete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo yari karasabwa. Kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie yabereye mu gihugu ca Senegal. Bucagenda rero yakoranije kwigenekerezo ya 27 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 kakagwi ka Adolphe Nshimiyimana na Arengiyome Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Icambere harimo kubogoza ivyo bihangange bibiri yongeye ko kandi n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu no kuvuga Varisito Ndayishimiye na Guillaume Nabindika. Ica kabiri harimo kutitandukanya n'ivyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari basangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zirabatera koba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Hacindwe zibiri gusa wa mugwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza vya bihangange bibiri ni Ndakugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko ishinga abanatavyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zavuye zemererwa amahera abandi n'ibiti bikomeye, abandi batwagwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimiyimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipete rya generali zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu abarongoye umugambwe wa CNDD FTD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Iyi nkuru ikaba yari yanditswe muri rurimi rw'igifaransa mu izina ry'umutwe Comment les officiers généraux ex-FTD et les services nationaux de renseignement sont entrés dans la danse du troisième mandat. Les cartes sous table. Burya ngo bagenzi ubutegetsi buraberamwe ibintu vyinshi biragira naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe bigasaba bamwe bose kwama barikanuye.
biriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu vyabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamugwandiza indani ico bise muchezo wa ndani. Hari abandi batari bake kandi bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwabaye amatungo atagira urugero, bongera kandi bafatanywa n'urwanko bafitiye bamwe mu Barundi. Ariko abanka Bunyoni n'akagwi kiwe bagumye bamwanka kandi nawe yagumye aziko bamwanka. Izo mpande zagumye rero zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi nyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza ikibazo cagumye kwa kundi. Ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana runuka. N'uyu munsi birabandanya naho Bunyoni yigijwe inyuma gato cyo kimwe n'abandi bafatanijwe n'amaronko. Naho uzi rero iyo inyinyurana riri muri uyu mugambwe CNDD-FDD rizogarukira mbere ko Varisito Ndayishimiye n'abatsinze igitego c'umutwe mu minsi iheze abatangariza ko ari wagomba kuba umukandida w'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 cyane benshi rero bagahita babona ko Varisito Ndayishimiye yoba yarabahenze ubwenge kugira ngo nubundi agumane iki kibanza c'umukuru w'igihugu nk'uko benshi mu bazi vya politike babitangaza ndetse n'abazi biharuro vya politike ingene bigenda iyo umukuru w'igihugu ashaka kwiyongera ikindi kiringo. Muyandi makuru hari imyidogo ku buzima buguma buzimvye kutumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha bapfa ingorane z'ubutunzi. Ku munsi wa mbere Rusama uyu mwaka harabaye ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi vyabereye ku munsi wa gatanu ku kibuga Ingoma Igitega. Umugwa mukuru wa politike vyaranzwe no gushamirana gukomeye hagati y'abaserukira abakozi n'abategetsi b'u Burundi mu gihe ibiciro vyiyongereye cyane n'ubushobozi buke bwo kugura bukaba buguma bwiyongera. Afata ijambo ku izina ry'urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi, Celestin Savyimana yarerekanye ishusho iteye amakenga y'ubuzima bw'abanyagihugu. Yari yamirije rwose ukuntu ubuzima buriko buragora buri munsi, akavuga ko imiryango myinshi ifise ingorane zo kuronka ivyo kurya aho kuba no kuronka imiti. Warongoye sendika y'abakozi yagarutse kandi ku ngorane ziriko ziyongera mu bijanye no kureba amashuri y'abana no kubaronsa ivyo bakeneye umunsi ku munsi. Si ivyo gusa, yaragarutse ku bukene bukomeye bw'ibitoro bukaba bwanatumye ukunguruza abantu n'ibidandazwa bihungabana hamwe n'ubukene bw'amazi meza n'ubusaza bw'amabarabara afatanye imigwa mikuru y'intara. Ku bijanye n'abakozi ba leta yavuze ko imishahara yabo iri hasi cyane ngiri munsi y'urugero rw'ubukene kandi itajanye no kubona ibiciro vyiyongereye ku masoko. Inyishu ya leta ikibazo c'amafaranga ya leta n'indero mu kazi. Mu kwishura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaremeje ko hariho ingorane z'ubutunzi ariko akavuga ko kongera imishahara muri rusange bidashoboka na buke. Muri iki gihe hari gengeri mu kigega ca leta. Yasavye abanyagihugu kwitanga kurusha mu bikorwa bitanga umwimbu mu ntumbero yo kuronka amafaranga y'agaciro. Mu majambo akomeye umukuru w'igihugu yaragabishije kandi bamwe mu barongoye amashirahamwe ya leta kuvyerekeye ubusuma n'iyunguruzwa ry'amatungo ya leta. Yongeye koko ibice 95% vy'ivyumviro bijanye n'ubuzima buzimvye bituruka ku bakozi ba leta bakorera i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, ahari ibisata vy'ishiramwe mpuzamakungu n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ku bijanye n'akazi umukuru w'igihugu yaraneguye rwose inyifato zimwe z'abakozi ba leta. Akavuga ko gukoresha cyane amatelefone n'imbuga ngurukana bumenyi mu masaha y'akazi bigabanya umwimbu w'akazi. Abakozi bari mu ngorane z'ubutunzi. Ku rubuga abakozi benshi bavuga ko ubuzima bugoye. Umwigisha umwe avuga ko ahembwa hafi 350 vy'amafaranga y'amarundi ku kwezi, amafaranga adakwira kuri inzu, amashuri y'abana n'ivyo kujya gushika mu mpera z'ukwezi. Abakozi bagasaba kongererwa imishahara no gusubizaho uburusho butangwa buri mwaka mu ntumbero yo kunagura ubuzima babayemwo. Amasendika n'amashiramwe yigenga ariyamiriza system idakomeye. Ihuriro ry'amasendika mu Burundi Koseibu rivuga ko ribabajwe n'ingere kandi abakozi baguma mu bukene bukomeye. Rigasaba kandi ko uburyo bwo gutwara abantu mu bisagara bwo kongerezwa cyane amapikipiki yunguruza abantu na tukutuku kugira vyoroshe ingendo binongereza umwimbu. Kurundi ruhande ishiramwe Parsem, Parole à action pour la l'éveil de conscience et l'évolution des mentalités, rikavuga ko ari ingorane zo gutonesha no gukoresha ubucuti mu gutanga akazi. Umuyobozi waje Faustin Ndikumana akavuga ko umwimbu w'akazi uguma uhungabanywa n'ubukene bw'ibitoro, ingorane zo kuronka internet, ukubona amahera y'agaciro hamwe n'ubusaza bw'inyubako za leta.
Iryo himbazwa ry'uwa mbere Rusama ryerekanye itandukaniro rinini hagati y'ivyo abakozi basaba n'ivyo leta ishobora gukora. Vyabaye kandi mu cyuka kidasanzwe aho umufasoni n'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye atewe iteka kubera ibikorwa vye mu kurwanya indwara yo mu kigo ku bakenyezi no guteza imbere igisata c'amagara y'abantu. Twabutse ko buri wa mbere Rusama mu Burundi haba umunsi w'akaruhuko kandi bahembera. Mu gihe ubuzima buzimvye umunsi w'abakozi n'akazi w'uyu mwaka wa 2026 wagaragaje neza ugushamirana kukiri hagati y'ivyo abakozi biteze n'ivyo leta ishobora gutanga kugira ngo babeho kandi batunganiwe muri ivyose. Ngayo rero amakuru yagezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone ne butarafyinda kugira ngo tuje cikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu mwanya uri imbere tugiye kuza tubageze ko vyinshi biriko biravuga ku kutumvikana no kudasanzwe zuguru mu masengero ya Pentecote aho bakoziza ba CPB bamaze amezi menshi badahembwa bagatabaza umukuru w'igihugu. Sivyo gusa kandi kuko muraza kumvirizamwe n'amabanga hambaye azamwe bamwe mu bategetsi bakomeye bo kubari mu nzego nkuru z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse no kubakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu harimwo n'umukuru w'igihugu bwiwe, aho ngo ari ingingo yafashe iri shengero CPB rigomba kugendera ko ariko vyose bikaba vyaranse. Ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyinda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza. Numuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.